Nela, soit tuzokuita canke oriri, canke orere, orinera. Gakono nzina ryanje basi kimana bazivuga kimana. Kandi ufite uruhere man. Nawe were atwoharira, nawe urarufise, afise uruhere iruguje. Namashika. Yewe je birazi ko mugoranje atari ino ntegeza kuba mfite ibihere. Wewe se, wewe bite. Ivyo bihuriye. Canke uri muki. Reka tubandanye bon nizuba rya saa sita cyangwa ya sanga purabizi nta tazuba giba rihari tuza kugira ntuzenya sivyo rero DJ Paulin ko yavuze kujya je ndibaza yuko abantu baba babaye nabantu bazi ko ivyo bintu bafite kibazo kurumva nka jewe je ntigeze ashiramo komoda mugabo je nivyigize bishafuza kubera je ndazi yuko na nafise odere man je ndazi yuko ni mota neza je ndazi yuko meze neza kugira ujya muntu azi ko afite akadefo yikosore nta kibi kiri muri nabijya bintu dramati yavuze by'aba diaspora bakaca bamusamira mu kirere man biba ari ibintu byo nta bintu byo kubesha biba birimo kuko ivyo bintu si tuba twavyimvanse mu mitwe yacu tuba twabikuriye muri bajya nyene niyo baba babitubwiye bakatubwira ati ino bugi buzima bumeze uko bumeze uko rero ko twebwe ntituraja hanze ngo tubimenye rero sinibaza yuko yagize amakosa bon na ko yagize amakosa ni mu mwebwe je kuruhande rwanje ntakosa na imwe nabonye ko yagize Quand on est chiaz. Bon en fait uno munsi tuzakugira kiganiro turi kunywa iboro yitwa iboro yanje ni cafe cappuccino. Hama ahantu ni kuri Siri Coffee. Cafe voilà. Kandi bafite amakafe aryoshe. Bafite amakafe aryoshe bo mwabonye iyi image itanguye before ko tangura ikiganiro. Niyo twari turi mugabo nanze kukoreraho kubera hariho amabrouille c'est pour ça tugize tubakorera mugabo navuze reka dufate une petite vidéo kugira ngo tubabereke n'ahantu harenze cyane nabo batampemvye kubera promotion mugabo urumva c'est la famille on sait jamais no gufashanya mu buzima kandi y'abantu bagira ibintu vya bien urana bashigikira tu cheers bon comme d'habitude murabizi ikiganiro ni Magic Show avec ALVIN SMITH featuring Nela Oriri Kubereka kunda kunyita gucyo basi vuga kimwe waravuze yuko tuvuga Nela donc abréviation Ornella soit tuzokuita canke oriri canke orere orinera gakono nzina ryanje basi kimana bazivuga kimana kandi ufite uruhere man nawe were atwoharira nawe urarufise afise uruhere iruguje namashika yewe je birazi ko mugoranje atari ino ntegeza kuba mfite ibihere wewe se wewe bite ivyo bihuriye canke uri muki reka tubandanye bon last time twagarukiye muri kuri yesije c'était byanu vya kirungo c'est ivyo vya kirungo twagize last time mugabo urumva oya banza uvuge kwanza uziko je mani njewe ndi vedete buryo nyore kandi rero Alvin atanguye simpeza naheza bisigura ko jewe ntavuze we mvuza gutaha ntavuze anyways toko turavuga ibintu by'ama video kuna sohoka hanze y'abantu bari gusa bakora making ibintu nyene ariko uyu munsi navyo twosubiramo uyu munsi ko tukoma tuvuga ibintu biharawe ibintu numva ngo Paulin ya tutse yatutse abastar ngo baranuka bon Paulin twaramuronde bigatuma mubaze mbwa ntituramuronka ariko d'autre part en attendant ko tumuronka d'autre part Alvin wewe umustar bambe nk'umuntu ahubye ati we nguranuka ubifata gute njiwe nk'umuntu yombwira ndanuka mu bihe bya kera ntaratera imbere ntuvyemera ariko nk'ubu je nawo mbwira ko nuka biragoye ubwira ndavyemere kubera yuko jiwe nje ndazi ko ntanuka ndazi ko muzu yanjye fise vya biboro byo mukwaha fise ama parfum nka tatu nambaraga uzukiza kanagoro ndafise ni pasi none kera hari habutiki kera nyine narifise ibyasho nari nkenye nyine nari nkenye
byaba bigoye n'umuntu kugira ngo nkina 10 ya deodora mugo ushobora no gura parfum y'ibihumbi 100 arenga urumva ko nonuka gute urumva nawe umbwira ko nuka jewe no cambona umengo uri muri blague donc abantu uramushigikiye ko Paulin yarafite reka nakubwira ikintu kimwe twese kera ubuzima butarahinduka twari dufite amahoteli mani bivanye n'imitigito twakora sivyo ko niyo mbwira ko uva mu buterere n'amaguru gushika ku mutako cyangwa mu kibitoki ukambwira yuko ushika uri normal ataka hoteli uri kurasora kweri yasho n'izuba rya saa sita cyangwa yasanga urabizi nta tazuba giba rihari uteguza kugira ntuzenya sivyo rero DJ Paulin ko yavuze kujya je ndibaza yuko abantu baba babaye n'abantu bazi ko ivyo bintu bafite ikibazo kurumva nka jewe je ntigeze ashiramo komoda mugabo je nivyigize binshafuza kubera je ndazi yuko na nafise odere man je ndazi yuko ni mota neza je ndazi yuko meze neza sivyo donc abantu rero vyashavuje je ndabaye pole ndabaye pole kubera iyo umuntu ateye ibuye mu mwijima numenya risa gufata nde sivyo ikiza gusohora umutwe nico nyine mari kiba gifashwe sivyo rero jewe nka jewe murande gwanje DJ Paulin ego kandi DJ Paulin kindi naco ntigeze adoma ku rutoke umuntu sivyo ikindi naco jewe cyo tumanja umuntu nze yiwe muri kote yiwe nuko ega iyo umuntu afise defort uranamubwira kugira ngo yikosore ariko apana kuma social media ndazi umviriza ndakubwire umviriza none nk'ubu jewe kujya kuntu mvuga yuko nisiga mu korogo urazi ko ari abantu usanga mu buzima bwabo batoshobora kugira iyo pouvoir yo kugira ngo avyanose ku muntu kuburyo umubwiye nuko yisiga mu nashwana kandi azi ko yisiga mugamuka nashwana mana akakubwira jewe ndisiga urige niko urasuzugura urumva mugabo jewe kweki ndavyemanga kubera mani duharire nivyo Alvin uri wori koroga fo cyane man mu gitondo saa 6 ku mugoroba aho umuntu umusizi yashaka man mugihe umuntu amaze kubwira wori isiga utangura jewe urabona ni konsa kwisigura ikimani kwisigura ikimani nufise ikintu wisigura ko parce que ta vie c'est ta vie rero DJ Paulin nimba yavuze kujya je simbone kibira kimwe yavuze kubera yuko uko naguciriyemwo ariyo umu petit frère wa Sazbi asukana n'umugenzi wanje urumva ngo yatubwiye ati ngo vraiment ngo ndababwiza ukuri ngo je ngo naramuherekeza ngo twava mu Kanyosha na Sazbi ngo namaguru tugiye ngo kuri RTNB kugira bavuze indirimbo yanje gusa none umbwira gute ko de toute façon twabonye n'amafoto ya Sazbi ya kera afise ibiyasho ino man moi je peux pas imaginer nyene kushobora kubira ibiyasho ino hose hama ntugire nyine urumva kandi nacage Sazbi ni kwera ntihari bwatera imbere mana ubuzima bwari bwahinduka mugabo ubu ntavyo mubona ko rero iyo Paul yavuze kujya kandi nukuri ko Imana jewe ibyo je ndavyema ko naje nagize kuba moto command kandi naje ndamaze kuja mu studio y'abantu naje waho ngeze nkumva studio sha abantu bari ngaho ngo ari abantu bafise odeur nyakuja muri BC ukumva ari abantu bamota n'abandi bafise amodeur ukumva ni nk'uja muri BC hari abavyeyi usanga bahisa abana usanga batabahindura voilà n'abandi usanga hisa umwana ari clean urumva rero iyo uvuze uko ubushaka kugira ujya muntu azi ko afise akadefo yikosore nta kibi kiri muri nabijya bintu dramati yavuze by'aba diaspora bakaca bamusamira mu kirere man biba ari ibintu byo nta bintu byo kubesha biba birimo kuko ivyo bintu si tuba twavyenvanse mu mitwe yacu tuba twabikuriye muri bajya nyene niyo baba babitubwiye bakatubwira ati ino bugi ubuzima bumeze uko rero ko twebwe nituraja hanze ngo tubimenye rero sinibaza yuko yagize amakosa bon na ko yagize amakosa ni mu mwebwe je kuruhande rwanje ntakosa na imwe nabonye ko yagize bon reka tujye muri kote ya Fizzo yaravuze ivyo mudimu ba je ntavyo narinzi umudimu cyari cyo mugabo mvise ngo jusqu'ici sindamenya cyari ngo no mumetise nise umumetise ega DJ Paulin no mumetise no musitro nuga DJ Paulin no mumetise no singa ikintu kibabaje ni cyari none DJ Paulin no mwirabure wa vrai aravanze donc nta kibi kirimo niba yavuze umudimu nyene problème ikosa shobora kuba yarakoze peut-être nyine ko iyo yasize ku ibindi bintu mugabo ico kintu cy'umudimu naho Fizzo yakivuze je simona ko hari kibi yavuze hari en fait ari ukuntu abantu babonye umwana w'umudimu ari ukuntu naye Alvin ndakubaze wewe urumvisa akaudeur ku muntu sivyo oliyo kuja kumwegera ukabimwibwirira ugiye kubishira ku ma réseaux sociaux wo vyakira gute nubwo vyo bari ivyo ugiye kubishira ama réseaux sociaux kubera yuko hari abandi bashobora kuba bafite ico kibazo
iki bakagira kuko urumva umvize ndakubwira iyo umuntu uvuze social media uzaje sinzi ko urabibona ubu hariho n'abantu batakija mu rusengero hariho umuntu asengera online hariho imisa zipasa online niyo mpamvu zo kumve kuri katedrale imisa zabo zirapasa online urumva ushaka uraja mu misa canke ukicara muhira kugurira radio yawe ukumviriza ubutumwa sivyo simaka ngo uje mu misa urabitahura ubu rero ibintu byose biri kuri social media man sivyo hewe hari amavuta y'ubuse mashasha hewe hariho parfum shasha byose publicité ni social media rero ibu kintu cyose amadefo yose y'umuntu cyangwa amakarite ubishira ngaho kuko ntubuzi ari abantu bose amakarite cyangwa amadefo ufise amadefo akaca yibona akavuga sha burya jewe nuko kwacu ushaka kugira ngo wana nk'ubujewe nyine kwiranywa itabi sishora itabi yigo ndari nyomana canke weed itabi weed ntabwo iri legal mu gihugu man cenye itabi risanzwe sivyo rero itabi risanzwe ndazi ko itabi man ituma umuntu mutanabi mu kanwa sishora kubura imbomba mu muduga wanje ndafise imbombo zo mu muduga ndafise imbombo zo mu nzu ndafise imbombo zo mu mufuko urabitahura ko nzi yuko sishora kuvuga ku muntu moti itabi man ko birasohoka birasarisha rero jewe iyo rero nzenga nkavuga abantu mu nyamatabi muzoze muragerageza muzoze muragura amajojo muyagendana canke amambombo ukacubona ngo umuntu ngo yaradutuse twebwe abantu tunya ubu sinyere ko uva iyo umese imbere y'umuntu bituma yumva ko amata nabi nyine bigatuma n'umuntu ashobora kubona kuri clean akaca yumva kawde no mu kanwa kitabi akaca mujama nyine handi uri kuravugira ku muntu mwegereye akumva nyine ko yagenzi iyo probleme je ndagendana amambombo man cyangwa amajojo rero nk'ubu noca mvuga abantu mu nyamatayi muzogerageze muze muragura amabombo cyangwa amajojo kwacubona abantu bose baravuze ati abantu tunyitaye urumva Alvin yatwifatiye mu gwara ngo turanuka mu kanwa oya birazwi mani itabi bituma umuntu agira nabi mu kanwa ngaho hari cyacu bakirimo ganera donc uri kuri kote rero ya fo ndi kote ya DJ Paulin sije irabaye close cyangwa urafite icyongerako oya wamaze kubivuga sivyo hama abo bantu muyisiga ama parfum canke iki wozi yuko ta parfum fise gendo igure deodora ubu ni mbe nanga deodora ndazeruka ashanaje narazihevye narateye imbere nisiga ama parfum muga deodora hariho sa 7000 même 5000 balles mazé 5000 balles peu d'argent c'est peu d'argent je te jure sivyo ukipoma man ukipoma c'est tout à fait normal ari uburo bya bwo mukwaha ugiusiga mukwaha vyose ni ibintu kagwa 1500 kajya no boss umva kajya kaboro nuko nyene iyo negligence rero nituma muvuga tuvuga yuko mu motana nabi ni kutitaho donc magic abantu bacu donc Alvin kuri kote ya Paulin je sindi kuri kote ya Paulin canke iki mugabo ivyo Paulin yavuze nivyo sivyo jewe ndavyemanga ko ari ivyo nyina ashobora kuba peut-être hari umuntu yiyumvisemo canke yamubonye kuko ndabizi kugira bivuge hari umuntu yoba yaravyumvise uko canke abantu man ntacyo bitwaye man ahubwo ndazi uyu muntu yari yumvise kandi arazi ko ari we rero ikebuke tuse tu histoire close turafise indi topic ya ntuzenya ya Benturo ya ndirimbo y'Imana indirimbo yo muri Catholic kandi guys mumenye ko iki kiganiro magic show nico kuvuga gusa inkuru ziko ziratrendinga ubunya amakuru nyene arika arasohoka cyane amakuru ashushe agezwe nimuze kuba troublé two turavanga ama sujet nukubera ko two turashiraho ibiko biravugwa ubu onye voilà na jewe même si ndumu artiste murabizi yuko jewe ndumu journaliste kandi nuyu niyashikirwa akagira ibisanga wallahi nzo bibabwira si black azobona kandi ndabivuga muri rujya rujama rw'ibizuru rufisa amaguru ayengamye byose nzona kwituka man nyene urumva jewe mu mwanya mbandi nga simba ndumu artiste ahandi umu influencer sivyo cheers kandi tugiye cheers ibori boneka hariya wowe uzikuta utabigira mani siri coffee siri coffee wowe kandi wowe ntuyizi twagiye ijya bora Benturo sasa ego gandiri ni Imana au fait gandiri nibazi nikintu nakiguce gandiri boni ba guys urumva Benturo yasohoye indirimbo naraje hanze yasohoye akantu gatoyi kandi irakararyoshe ijya ya indirimbo y'abantu zenya yo mana yamaye byose yangabiye
ngo na parfait naronse naga parfait naron nari donc on avait pensé ti maybe nyimba yashizeho iyo ndirimbo nibizo kumukora ko kujya kwa Oleg byamukoyeko akamufunga voilà je nibaza yuko umugani wa mbere wavuze gute kare bon en fait nari navuze yuko kindi basa yuko nawe nyine yaciye ubwenge man kuko urumva burya abantu twebwe turaba influencer turabantu twebwe nous les influenceurs cyangwa aba artistes turabantu dukurikirana n'abantu benshi cyane tubona n'abantu benshi cyane kandi ka kaboro kasohose kariko karagenda cyane jabo mwisho ariko araposta ego kararyoshe man karanaryoshe kumva mugabo rero kaca wishira muri indi kategori cyangwa mu yindi ko tukibaza iske Eklezia Katolika ni yavyumva voilà ijya ntuzenya ingene ya modifie ijya ndirimbo ntibizova bimukora nka kuya kuntu vyabaye odel nuze kwa Oleg mugabo nonye ndazi before ko abikora yaravyumviriye cyangwa kumbure yasoyaga agaparti gato kugira ngo arabe feedback aza kuronga abonye nyine haje abantu nk'abakuru kumenasa ndazi ntazoyisohora mugabo donc akoresheje ubwenge ko yashizeho mu rundi ruhande vraiment ijya idea ni ya bien kwa bijya biri mu bintu bigezeho ahubwo kandi abartiste ba vrai bagenda n'igihe nka kujya kuntu Daboje yasohoye kirungo n'ujya Jadix agasora kirungo donc biba ari ibintu bigezweho bishobora gutuma yuko zindirimbo yumviswa n'abantu benshi cyane ariho ibitaro by'abantu bagize baranapima si ça va pas type sivyo ndagore mpamvu mutari mumaze imese munambona twayumvise naho tuvuga ko gwatumvise ko ari inkorora kandi abantu bagwaye inkorora soit ni sida cyangwa igitundu des choses twagiye murumva rero sasa donc rero twashaka kuvuga agakomantere gato kweke ijya ndirimbo amfatse ntituza kwiteba ko turafite topic tuza kujako reka turindire turabe ijya ndirimbo ukuntu bizogenda gusa afise ubwenge burya kandi urumva ari kya trading abantu bose ariko arayiposta kandi iraryoshe kandi nakujya kuntu ya modify yasizemo utuntu twiza turyoshe kandi ifite vibes zirenze mugabo rero ifoko tumenya eske nta ngaruka mbi biza kumugira mugabo nawe nyene ndaza arakuze ko yashoboye kugira bijya nuko azi yuko ataco biza gutwara canke nimba ziko ari cyo biza gutwara nawe nyene antwara umuntu akuze sivyo ikizobazonye umuti igikuru ni hiki nkuko abashase donc topic ikurikira topic ikurikira it's about beef hari entre ya MB data na Mi Pro ni Amir Pro ni Amir Pro akujya beef mengo ni yakera cyane ni yakera mugabo bunyango bitanguye gutrending gugira cyane hey kana numvise ngo bagize ngo contrat vie sinzi ngene yakuye contrat vie non je pense pas non nageze ku contrat vie shobora kuba kandi nakuye ku muntu vraiment afise ressources en fait reka rero ico boro shireko mvuga ikintu kuri ico sivyo iyo umuntu agusinshije contrat kuko urumva iyo umuproducer akubwiye wowe shaka dusinya contrat nuko aba bamaze kubona ko ufite talent kandi na wewe kubera ubukira umusana ari hasi ubushaka umuntu akuzamura rero abarivyi benshi piège bajamo mu buzima kwisi yose ni kujya kuntu abatarazamuka akaronka umuntu amupushinga akamusinyisha contrat wewe abagishushe target yiwe abashaka kuvuma kuko uyu muntu ashaka gufasha nuko abavuga ati uyu muntu ngenda mushire ko umufungo ngenda mushire ko amahera ndamushire ko na promotion irezi ko na promotion yose n'amafaranga sivyo wewe rero biga biragufasha kumenyekana facilement mugabo kibagira yuko ivyo bintu byose uzobiriha gute ndazanye contrat ndakubwira ati nela kashingiye ngishaka ko ntihanagura niyo mpamvu gace gasimba yakamye lavage ukavuga cyane ife ko yaragura urumva ndenda gushingiye contrat ndashaka kugira mu journaliste wo kuri RFI wowe umvise ukutegeza kujugumira uvuge kuri RFI urumva kubyo umuntu nawe kubwira uzokora ku buntu panda umwaka wose uzovyemera kubera umenyekana ukibagira yuko after uyo mwaka ushobora kuba wabanze kuba umustar ku buryo ubona yuko uyu muntu ari karandirako harageze yuko nikura kuri ibi bintu bikanka kubera yuko wewe igiye kuba iyo proposition wacyushuha ko uzi ko agira guteza imbere uravuga moi je suis prêt kuri vyose muga gikuru nuko shaka kumenyekanisha donc rero nuko lebo nyene ziba zimeze niyo mpamvu giye uzobona je Alvin Smith byaranse kunja muri lebo nimwe mu buzima kubera agenda ci ubwenge man cyane lebo urasinya contrat soit 5 ans 10 ans
byabaye no kwa Harmonize na Diamond. na Diamond Harmonize yashatse kuva muri Wasafi aramubwira ati we rero kubera ko contract twasinyanye itarahera utezwa kundi amafaranga aya naya kugira ngo uve muri label. Yes. Canke ugume muri label kumunkorera gushika iyo myaka iheze. Yes. Harmonize aravuga ati jewe ndashaka kuriya amafaranga ama nkavamo. Urumva c'est deux choses. Ni kubera iki ibintu byabaye ntivyari nako ndakubwira. Igihe Diamond amuproposa kumupushinga wewe yara avuga Diamond ni umustar man uyu mujama ashobora kumfasha acara amubwira jewe je suis prêt muga hageze kumya kingahe Harmonize araba umustar ku buryo abona aha jewe ahangeze arageze yuko kwimenya atashaka kuvamo bitagikunda. Yes. c'est pour ça que yemera kumurajya amahera rero na MB ishobora kuba ari iyo kanya mugezeho birashoboka kandi yaciye agwa sana MB yaciye abona yuko ko MB data yaravumye mani ku buryo tamuririmbye numwe kurya ahantu hose urengana ni MB data byagenze gute wahabwogera iyo rero umviriza iyo rero uri kuratera imbere haraza amajambo menshi cyane mu matwi yawe amajambo yagute kandi bavuga yuko yagiye hasi kubera ko yaciye arongora. Bon, on sait jamais. Alors bisaba yuko tubona amatwi ngo yaciye agira état civil mugabo nivyo kandi umva kandi après état civil lega ibintu byose byarashuse ntiyasuye kuri minimo ziryoshe oya ubwo zari ziryoshe no hit ni zari zirimo nta hit yararimo urisi cyangwa ni byabiye nyene cyangwa mugabo jewe narumvise yuko mu bintu byatumye batangura kumirana nabi na Milipro ni kubera ngo kujya kuntu yagize état civil cyo niko numvise bon mugabo je sais pas parce que je suis ici navyo mugabo ntaje navuze ko ariko numvise bon reka dusubire muri nuze ya contre urumva rero iyo umuntu utagiye gutera imbere haraza amajambo menshi cyane y'abantu wabaye umusitari ukora amakonsera azimvye kuko iyo umuntu amaze kukubaka akabwira umusitari ari amaposa muvugana so atazogwa 30%. Iyo mumaze gukora yo konsera 1 million umenye ko uzoronka ngahe 300,000. Rero iyo uri kuratera imbere aho abantu baza kugira amajambo ko nawe nyene yauragira igihe ukagira man wa nkujewe iya 16 natanga kugira iyo nagira mariage nkumane ko ndi mu player boy wa atari you man kandazi iyo je ufite abasani uburirimbyi buri kubiri ari umuririmbyi ukundwa n'abakobwa nka jewe naje nakundwa n'abakobwa cyane muga kubera yuko ukundwa n'abakobwa Alfi naco mbaye sinibaza aciyankasa mani barankunda cyo wapi reka kubesha vuga wewe ni oyere abantu bavuga ko uri umusazi jean wakwe ibintu ushira abantu nyene bakundwa nyene ubwo busazi bavuga uyu muntu ashobora kuba ari umusazi n'ahandi yari umusazi amukoga ararira kubera Alvin abwezi yo bashidamo aho yare aratubeshe ega kajama niko turaba jamani yo mpamvu kukamfata ibisanzwe mani kazi yuko ari abantu mani yesuwe bayina nako ndamwinjira abwira urumva reka tubandanye kandi wacu utuma je mba déconcentre nariko ndavuga iki yoho okay reko ndavuga aba artiste ari umu artiste ushaka kuba yihiti ukagira mariage ugasanga abantu bose kuko urumva abantu bambere banuze batuma umuntu atera imbere abakobwa ko wewe ufise pouvoir yo convaincre umugabo wawe gukunda indirimbo umugabo wawe ntafise pouvoir yo guconvaincre wawe gukunda indirimbo kuyikunda yes ko woshaka kumubya ikuremo ururimbo umugabo wewe urashaka kwimukundisha umugabo wawe indirimbo akanayikunda rero yukunzwe n'abakobwa uciwe umustar man Justin Bieber arakuzwe n'abakobwa ku isi yose ku buryo abakobwa baranarira ku buryo no concert ziwe bajari bizwi haza abakobwa gusa kandi haba hari n'ama ambulance ko baratwara abantu ama ambulance akuzura voilà mugabo iyo umaze kugira mariage ari igihe abantu bose bacha kuva ko nyina babona umengo ujya muntu wapi ya sha reka sindavuge ko byinshi mugabo ntituzi twese ico imbidata gusa numvise ngo ujya mukobwa bari bakundanye 10 ans donc aronse udufaranga go bakumutwara n'ujya mukobwa yakiri kumwe ubu canke yaragize ngo baravaye narumiwe koko donc umuntu yatumye bashwana n'umuntu wiwe baravanye oyaye ego yes baravanye kandi nawe uzi ico bapfuye nujya nyine bakundana wita batari 8 ans batari 10 ans voilà c'est ça voilà nije ko ndavuga donc
ushaka gusezera en tout cas ndibaza iminota irakwiye tuacafise Ego. izindi topic tuzokora ikindi gihe iki kiganiro please guys muzayikurikirana so turatera inkuru ibintu bimaze kubiko biraba ko biratrendinga anyways tubanze kwishimira twebwe twaronse umwanya hama dushimiye Siri Coffee baduhaye amakafe aryoshe vraiment yararyoshe kandi si vya Je bya nanyoye publicité cappuccino. rero guys C'est spécial. ni cappuccino siko tuyanyoye cafe au lait kandi ziraryoshe kuri Siri Coffee ba Okay. Ziraryoshe cyane bafise ama fast food bafise indya z'ubwoko bwose vraiment ni kuri autoroute bwoko bwose? uki hari indya z'ubwoko bwose bafise ibikogoshi n'amapilao ah none si ubwoko bwose bafite ibikogoshi ibikogoshi biraribwa ibikere nimbare Uzi n'inda ibikere twarya? uvuga n'inzoka urumva Uzi reka cishe ibikere bakantu twarya? urazi kera twabona abantu baza mu buterere kuroba ibikere ko kera hari ibiziba jean ibishimo vyari vyinshi ko twavuma amazi mu binogo twabona abantu baza kuroba mu biziba ibikere nyine wasanga urukere rungana kumana urukere rw'ingidi urukere ruvyibushe ntangaye kunigiga Urumva? neza ndavuze ingiti sasa rero twibaza ise abantu ibikere babitwara muga turi kuba ivyo bikere twabibamwo twe twabona ko ari easy Easy. muga twe dufise uwundi mu voisin ya barabijya bo bigatwajya kugira ibikere muga ubu kubera nyene kubera cyagiye abari nyene ibikere gifu je nari ibibwa n'akayabo akayabu yo kamkelenge hari ibintu byinshi cyane tuje twarya twaragiye ibiyabu twaragiye ibibwa kindi yaza je ni jewe unyabo urabuzi inswa niswa inswa ivyo byo nibisanzwe na shenene ye ni ifi senene twarazijya mani fo umva twarazijya fo rero urumva ubu ibikere biri special man rero nta bikere biriyo cyane cyane baba bafite Ibikogoshi? none se ko wavuze ngo none ko wavuze ngo indya z'ubwoko bwose yego ziriyo izo dusanzwe tumenyereye tandukanya rero vuge hariyo indya zimwe zimwe fast food hariho ni amapilao hariho akabenzi uyarasa kabenzi man wavuze byose reka kuncanganya Alvin ikosore rero amuvuge ayo indya zimwe zimwe nka aparangwa indya no zose nyene mwavyumvise ko nabivuze cyane cyane ama fast food vraiment kandi babiryoshe cyane gose rero iri kuri autoroute tout juste ukase hajya ku gakorosi à droite hewe ndabwira gutya shabugira mvuge à droite na gauche kandi ibintu bigize nsishobora kumenya ngo wombwira unyene onera à gauche nozimira donc ntizogira gutya simenya ko ri à droite donc ni kuri ni à droite kuri autoroute tout juste ugikata yes kandi bagufata neza cyane nabibonye Alvin turishimiye umwanya twaronse cheers yamama abantu mumanda mukurikirana ibiganiro byacu Alvin mabona ko ubu tusigaye dukorana afite ikiganiro kimwe mu ndwi muri Magic Channel TV tugeza kuba mukira abakunzi muri mvuze muri chaîne yacu Magic Channel TV kandi mubandanye mudukurikirana turabakunda cyane kuri mikoro mwari muri kumwe na Ornella Kimana ndabakunda mushaka kwibaza quel point muri ababosi bacu turabapfira fo bizu rero ciao none ko wavuze kuri mikoro muri kumwe na Nela wowe jewe wasize none nuca nawe uca present bon en fait murumva rero ndatakuzi kwanza we je nje batazi nakubye ko nzobwira umustar kare mavuna kuze mkiganiro cyanje nabuze urundi rukorwa tugikorana kubera iki wewe ndabizi ko twavuye kure shanera twavuye kure nera babwiye ko mani tuzinanye kuva kera cyane ego vraiment je nk'ikirabura tuzinanye kera nkigenda kuri siriwete nkifise amanozenya amahera ya jus imwe tukatwicara hariya hejuru nkajya climatisere yagusa kuri 1500 niba atari 2000 ya jus imwe climatisere mana ico gihe sindo nkina 10000 ya bife nirigwaye naho marura kuva saa 3 gushika saa 6 ndi gwifana imwe uravyibuka kuva saa 6 gushika saa 9 naba ndi kwibife sinaheza urumva rero shatura wakera burya twikorera cyane frère voilà c'est ça turi kumwe à la prochaine ciao bisous